mutama umva mutama bisaza ubusinge nagiye nari ngwaye nakanuye nakinye rero turagenda ujya mujama dukinana nyarya mbaza arantwara kwagiye ku mutama kumbariza umuti kirundi umuti yambwiye ko nunda yose cyane yaguye mutuwe yarambwiye ngo genda nk'umufa w'ibijumpu ngurumva ucufata ngunwe ngoya yambwiye ngo genda ngurondere ngo isosi y'ibijumpu ucurondera ngo n'umufa wiki ambaje ati ngo wanwe umufa w'ibijumpu ngurayo ngo kukira ambwiye ati wape nanwe umufa w'uburo oya ibyo ngo kumbwa ngo ntibijanye cyo wamenya ko nuko ndi umuntu ariho abantu benshi barabandaba bakibaza ngo ndi imbwa ikindi nuko bumenya uko ndi ngaha mu Burundi ntari muri Amerika bamenye ko ndi mu Burundi hari abantu benshi bamaze kuguma bansanga inbox none bro vipi wewe shaka nanchoreje yaza ndi Amerika nako ndi Amerika ndi ngaha mu Burundi. Hello people, hello guys, murameze neza abo bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloyizi N257 twe natwe twitwa Senga Media TV. Turabashimira kuba mudukurikirana muraba agaciro kubagira n'umugisha muzokomeze mane natwe imisi yose turabashimira byimva mutima. Guys rero no munsi ntago ndi Burundi natembereye muri Amerika. Nagiye kurondera wa muntu wanyu abikora neza, wa muntu wanyu mukunda cyane n'umukomedi abikora neza cyane yitwa Imbware Comedie. Bro Sha yaje Shau umeze neza umeze neza ndashima. Twagusanze muri Amerika wayibonye gute kwanza imbere ko twaze n'ibibazo? Gweri Amerika navuga ko nayibonye neza nubwo gushika ino byangoye ariko ndashima sinidoga mbona ari shaho. Ariko nyine Amerika babaye neza twakubonye je uri kurarya ubuzima mu kiyaga mu bwato. Amerika imeze neza. Ajya nari mu bwato nabwo nari mu bwato bwo nari mu meri nyene ndi kurya ubuzima nyene mu meri imwe ndagacishamwe nyene nkaryoherwa ama nyene ibintu bikagenda neza. Okay. Uravye muri Amerika ukaraba ni Burundi urabona uzosubira i Burundi? Nzosubirayo nyene none hari uwanki wabo none. Urabona nyene Burundi nta meri wari bwigera ugenderamwo urabona uzohava usubira kugendera kandi mu meri gusubira i Burundi ata meri ziri. Nivujuko nubwo nazosubira kuyigiramo nzosubira nyene muhiri Burundi hama meri subire kuyigiramo ngarucina muri Amerika. Okay. Witwa Imbware Comedie. Izina ryawe Imbware Comedie kubera iki ko yita Imbware Comedie? Imbwa. Je nitiri imbwa nyene ko ari byo byanje. Ukunda imbwa canke kwita imbwa kumenga Virgin iyo umuntu akubwiye ati wambwa we ntibikubabaza canke? Je ntabwo byombabaje kubera ni izina ryanje. Okay. Mu buzima bwa misi yose iryo ni ryo usanzwe uvuga cyangwa urafite irindi jwi riri serie nyene usanzwe ukoresha? Biravana naho mba mpagaze. No kuvuga wowe uvuga bivanye n'ikibanza uhagazemo ni umenye ijwi ukoresha cyane nyene. Ijwi ukunda gukoresha mu buzima bwa misi yose niri? Ni iryo nyene nakoresha. Iryo nyene urakoresha? Iryo uri kurakoresha? Nkiri je ndiko ndakoresha. Gerageza ukoresha ijwi nk'iryo ndiko ndakoresha twumva. Nabyo noshobora ijwi ndiko asi nk'iryo uri kurakoresha ni nk'iri wumva numva ko nahinduye. Urumva ko nahinduye. Ushira kuvuga amajwi angahe bro? Amajwi nshoboye nta bintu by'amajwi mfise kuvuga ariko ngira no mfise nk'abiri yonyene. Byageze kutugira ngo wiyumvire gukoresha ijwi nka ryo wari kurakoresha mu kanya dusanzwe tukumenyereye ko nk'Imbware Comedie. Ari ryajwi nyene numvise byanjemo nyene tu natangwe basi kurikoresha kuva kera nkiri muto ya nyene gusa nabwo nyene nahisemo kuvuga ati
ntangure gukina comedy ndarivugamo gusa kuva kera namye ndarikoresha rijyajwi kabisa kera nakunda gutwenza abantu ku ishure nyene na umuntu avurugana nyene nkoresheje amajwi ijwi nkarijya niyo mpamvu natwe twaciye tukumenya kuri rijyajwi byarashitse muramenya kwa rijyajwi nyene ariko mu buzima bwa misi yose ntago ari rijyajwi usanzwe ukoresha aya ntabwo ari ryo nkoresha ne numva nkuko ndiko ndavuga nk'iryo nawe uriko uravuga rijya ndarikoresha mu gihe mba ndi mu kazi ko gukina comedy Imbwale Comedie watanguye akazi ko gukina comedy ryari gukina comedy ntabwo nabitanguye vuba kandi ntabwo ari kera gusa ntabwo hacike igihe kirekire ndabitanguye mu mwaka nyene uyu heze niho bitanguye nk'uwabigize umwuga muri uno mwaka uheze nabwo nubwo ndabigira umwuga neza gusa biri mu nzira ariko ubikora kinyamwuga kubera ko turabona ukora iminsi yose ukora cyane ubikora kinyamwuga nyene so nabwiye ati ntabwo biramwuga gusa biri mu nzira so nyene ngerageza gukora nk'ubikora nk'umwuga bivanye nuko iyo ufise ikintu ukeneye gushika ko bisaba ukore cyane. Okay, Imbwale Comedie ninde mu comedie ngaha mu gihugu cy'u Burundi wewe urabuka avuga ati uyu jewe ndabona aransumba ndabona arandenze nitwohangana umukomedi ubona ko bishoboye kugusumba wewe andenze ansumba ni benshi bariho bakuru nyene bacu akaroro k'abantu babiri uvuga ati jaba baransumba cyane asi babiri gusa nyene ntabwo noce ndababwira ha bose gusa nk'abari nyene baradutanguriye nk'abari abamutima ba Gasore ba Kigingi bari arumva nyene bari abadusumba baradukuriye ni gake iyo umustare umubajije ko hari abantu bamusumba mu kintu baba bakora ni gake umustare ashobora kuvuga ati jewe ndemera ko nakasumba benshi baba bihagarara ko akavuga ati reka je bose nabarenze kubera iki wewe guca bugufu kavuga ati jewe Kigingi aransumba mutima aransumba Gasore aransumba bigenda gutubwira ngo nyene wumve ko bagusumba ayayi none kimwe na bibiri ntuzi kubitandukanya none biratandukanye ariko mba mbona ndiko nangakoro kuba star kenshi baba bihagarara kakaba yumva umenga arasumba abandi benshi kubera ko wewe utigera ubona yuko usumba bajya bose abo basare bavuga yuko biyemera ntabwo ari bose rero n'abakomedie bari nk'abiyemera ko bafise abasumba canke bari abakuru babo babasumba saje ntabwo ndimwe mwabo biyemera yuko bari abadutanguriye ndabasumba je okay Imbwale Comedie harundi umuntu w'umutama wadora tubona mukorana cyane ujya asobanuye iki kuri wewe ninde ajya mutama kuri je asobanuye umuntu nkuko bisanzwe ninde kuri wewe ariko n'umuntu ariko twe tubizi ko ari umuntu ndayibaze gutega ujya mutama bakeye mufana iki muzima bwa misi yose ntabwo arapfa arakomeye apari yakazi ni kindi kintu muhuriye ujya mutama canke jewe ujya mutama canke jewe wewe n'ujya mutama usibye gukina comedy ni kindi kintu muhuriyeko cyo duhuriyeko nuko twese turi bazima kandi apari ya comedy nta kindi duhuriyeko kabisa nuko yene turabagenzi kenshi abantu tukunda kwibaza yuko ujya mutama yo bari sogokuru wawe avyoshika nubwo atari byo gusa none ego mutama wese agusumba bari sogokuru wawe nubwo atacoma mufana okay kugira ngo urinde mutangura gukorana byagenze gute mwahuye gute wabimumvishije gute kugira ngo arinde aza ku ruhande rwawe mukorane mu gisata ca comedy so mu bisanzwe je natanguye nikinana content natanguye nkina ndumwe ari umupeta araho akunda kumbaza kumpoje ujya mupeta mbaza ibibazo sinzi kumubona ndamubona natanguye nkorana n'ujya gusa mutama nawe yarafise nawe byiwe nyene akina byiwe okay yarasanzwe no mu comedy nawe yarasanzwe akina muca muravugana badaye haragera igihe twiyunga nyene ndagenda ndamubwira ati dukine twakina na video video nyene irakundwa turakina na video ya mbere turakina na ya kabiri tumera nkaho menga nyene turi brand nyene ibintu biragenda neza ca dutangwa kuza dukinana mpaka nyene abantu batari bake batumenya nyene ko turi no muri genge ariko ntabwo
ibintu nyene vyabaye vya danje umutama kugira ngo dutangwe gukinana nta Okay. bintu vy'iki niki vyahabaye gusa ibintu bigenda neza. Okay, uye rero mu gukorana nawe mukorana nka ekipe canke mukorana nk'abandi bose nkuko botonde umuntu wese mugakorana canke mukorana nka team? Rya novuga yuko rya ni nka team kweri, rya ni team yacu nubwo tabwo turavyandika canke bije kure naye ujya mu bisanzwe dukeneye gukora turakorana ata kiniki mu bisanzwe ni nka team ujya uko twokorana si nkuko twokorana n'undi muntu aje avuga dukinane canke undi muntu nyene hasi yo bakeneye ibikorwa twokorana twebwe nivyo gorana nkuko basi ujya twokorana. Okay. Imbwele Comedy watanga urugendo rwa comedy bibabaje urakwiba channel ya YouTube nako ya TikTok ubona bizokorohera gutera imbere cyane mu gihe hakiri abantu nk'abo batora amachannel y'abandi bantu? So gutera imbere bibaho kandi azi ko ngaha kwise abantu turabaho kandi abarozi bahari nako tugumaho abapfa barapfa baho naho bakabaho rero no gutera imbere abiba ama account nivyo tuma abantu hatazotera imbere hazoreka gutera imbere abandi batera imbere. Nyuma yo kukwiba account ntiwigeze wumva yuko wobiheba ukavuga ati giye ko abantu no account ukumva uracitse intege ukumva wohagarike ukabireka? Aya nta ntege nigeze ncika bivanye nuko account baragerageje kuyimpakinga ariko Imana yarakinze ngo bayihakinze Imana yarakinzira ndayigarura bivanye nuko okay ubu warayisubiranye account yawe? Yarayisubiranye yimpakinze basi mu bisanzwe byaramugoye ukanyuma hama ndayigarura account ndamufuta ndamukurako ama account ndayisubirana gusa byarashitse ndayigarura igaruka iri mu bihano ariko bihano ndibaza izovayo hama ibandanye ikora nkuko yaho rikora. Okay. Ikintu kimwe ndashaka nze nabwira abantu muba mugomba gukinega abandi bana bakorakora nzamugerageza kubera ko iyo utwaye channel y'umuntu ubu musubije inyuma cyane ubu muciye intege cyane mu buzima bwiwe ari yo usanga amazi naka myinshi yubaka iyo channel iyo mutwaye rero ubu mugiriye nabi cyane. Okay, Imbwele Comedy ufise indoto izihe mu gisata ca comedy? Indoto ufise ni nyinshi ndifuza kugera kure kabisa. Nka hehe hashoboka? Aho Imana yabibona nyene nkwiriye gushika. Mu myaka 2 wifuza kuzoba umeze gute? Wifuza kuzoba uri kuyihereva? So nifuza kuzoba uwo nzoba ndi nyene gusa ubuzobura ariko ntawuzi nyine kumenya icifuzo cyavuga ati jewe nko mu myaka 2 ndifuza kuzoba ndi kunambwe ni ndifuza kuzoba ameze nka naka. So asinovuga ati ndifuza kuzoba ameze nka naka gusa mu myaka 2 ndifuza kuzoba ngeze ku rugero na nyene naje nshima basi rusumba ugo ndi kubu. Okay. Utegekanya gukora gute kugira ngo muri iyo myaka 2 uzoba wageze ku rugero ushaka kuba wagezeko? Ntegekanya gukora cyane kandi nubwo mbona atabenze gusa ndiko nditahidi gukora kugira ngo intambwe ndiko ndayiveko kandi ibintu ndabona nubwo atari cyane nuko biko bigenda bitera bije imbere pole kuko natanguye siko mpagaze ubu ndabona icyahindutse n'ibindi ndazi bizohinduka. Okay. Imbwele Comedy aba comedy benshi abastari benshi abaririmbyi buri muntu wese ari mu gisata c'imyidagaduro abafite umuntu afata nk'icitegererezo. Wewe ninde muntu waraba kuvukira mutoyo kavuga ati jewe uno mu comedy ndifuza kuba nkawe ukaba wumva uwo mu comedy umukunda cyane gusumba abandi na none umunsi uvuga ati uye ni role model wanje? Aya je nta uriyo kabisa je nkora ku ruhande rwanje gusa ni beshi barahara ariko tubwiriro ufata nk'icitegererezo wumva wifuza kumera nkawe cyangwa umva wifuza kugira ku byo yageze nkawe mu bijanye n'iki mu gisata ca comedy? Aya ni beshi tubwiremo umwe ariko turakeneye kumumenya ufata nk'iki uvuga ati je nkine kumera nka naka. Amona mwanya ntawo no vuga kabisa byongora ni secret. Haro beshi bifuza kumera nka bari kutovuga kubera ikintu ugira isoni zo kubavuga kandi ukeneye kumera nka yanje nyene nzobavuga ni nahashika aho bageze nanje. Imbwele Comedy igihe gito umaze ukora comedy ndibaza neza ko byanyarutse kugira ngo umenyekane mu gihugu. Nize ntambamyi
canke ni kihe kintu cakugoye muri kino gihe gito nyene umaze ukora uvuga ati kino kintu carangoye cyane kigatuma wumva wona hagarika? So by'umuntu agenda ahura navyo mu buzima ni byinshi bigenda bimuca intege, ariko gupambana umuntu arapambana bikanka yagerageje. Ni kihe kintu cakugoye cyane? Je byabaye byinshi gusa nyene n'ubu biracari byinshi, ariko nzogwana gushika. Turashaka kubimenya ibintu byakugoye muri kariyeri yawe bibabaje. Aje nkaje cyambere na mbere comedy nubwo ndazikina, ntabwo muhira nigeze ndabwira ko ndiko nkina comedy. Jambe na mbere aratangara kumva ati umujama ko yavuye muhira afise izina twamwiso naho yiyisimbwa byagenze gute. Jambe na mbere na uri umuvyeyi iryo zino ryumvise uratangara kandi ugatangara ati n'uyu mwana yiyisimbwa byagenze gute. Urumva usaje ibyo ntabwo ko nabyise ndabishaka, kandi atari ibintu bampatiye ko ntabwo byigeze binshi intege canke ngo bimbabaze. Nkuko nubwo noba ndi mwisite ahantu hose mbandi nyene iryo zina ntabwo ryigera ari imbabaza, ariko abantu benshi ayo nkaba nkorera amakosa gazamva arambwiye ati wambwawe. Zarira mwiye ndimbwa ikintu nkorasha ntwenga. Kubera ko urubundi usanzwe uri imbwa. Ntwenga bivanye nuko none aho mbabantutse nitwa imbwa ndagukoreye ikosa ucimbwa ati wambwawe ntwenga. Kandi urumva usanzwe witwa imbwa nyene nta wewe wabayibaza ko gututse ariko wewe wabayibaza kantutse ntwenga. Urumva rero niyo mpamvu ikintu cakugoye no kuba muhira basanze wiyitwa imbwa. Ntabwo cigeze kinshi intege canke kiniki gusa kintu gikoze ufise intumbero canke wumva kikurimwo. Je mba mbona menga nta ntambamye nimwe. Bamaze kumenya muhira ko wiyisimbwa bakamara kumenya ko kina comedy batabizi bavyakiriye gute wewe nihe message baguhereje? Ntabwo nyene nibaza ko bashavuye gusa nyene ndaforcinga uko biri kose ndaforcinga. Kumbure nibabona ikizovamwo canke nk'ubu uraza umwana buri gihe kintu cyose umwana haja mu kintu umuvyeyi atabishaka tanyunga ariko arabona aramutuka, ariko badaye agiye kubona inyungu akabona wa mwana yarasogeye imbere mu by'abarimwo aza kumushigikira mu bima. Rero nk'ubu sinovuga ati ntambamye ngono gira nta abavyeyi gihari nk'umuntu mwanya atacho basi ndashika ko bategezwa ko byakira nabi, gusa niwabona icahindutse ku buzima bitewe n'ibibazo uye kubera ko uramaze gutera intambwe urava ko ntambwe muragenda ku yindi. Uye ntibaragira aba gutahura bavuga ati umwana wacu ibintu arimo turabona yuko biri seriye akora ibintu no wapi. Nabwo baragira hane bivanye nuko naco ndashika ko ubwo nifuza nyene kugishikaho kugira ngo naje abavyeyi azobone cyahindutse kubyo ndiko ndakora. Ariko barabyakira barabona yuko uri kuratera uje imbere ubi barashaka kuba bogushigikira ugakenera nk'ibihumbi 10 ugiye muri turunaje akavuga ati tora ibihumbi 10 ugende wifashisha. Kubijanye n'ivyo byo ariho nk'ibitaba bikenewe nko mu misi nasaba, ariko nko mu misi eze nasaba ibihumbi 10 umuvyeyi 5 ashaka na 2 by'amamega nyene kugira ndonke kuntungira nja kumuronga. Ariko ubu bivanye nibi nyene mba ndiko ndakora usanga bimwe navyifashije ntiwe ndagorana ati mpa bya ibihumbi 10 ngena nasaba mu misi eze canke 5. Mva rero ni etape par etape no munsi yamba nako ndasaba ibihumbi 10 nasaba senkani nejo azogeza izo senkani saba ndeke kuzisaba ndazihe canke. Okay. Imbole comedy kenshi buri muntu wese kugira ngo atere imbere abafise umuntu amufata ku mugongo abafise umuntu amushigikira. Imbole comedy buri muntu wese muri kariyere yiwe kugira arinde atera imbere abafise abantu bamufata ku mugongo abafise abantu bamushigikira abafise abantu bamufasha. Wowe uno munsi ninde muntu agufasha ninde muntu agufata ku mugongo? So vuze nivyo gusa haro n'abatera imbere batarosa bafasha mu mugongo gusa byose nibuke je nk'umuntu mwanya navuga katawe mfisa mfata mu mugongo gusa. Aba sponsor ntibabura umuntu azaguterera ushobora kubuze nk'ibihumbi bingaha akaguterera ukabona nuri yaraja narakongerereje urumva nibuke umuntu nyene agenda aronka umuntu amufasha kimwe nabundi ntabwo mfise umuntu yanyemeje nyene ngo afate mu mugongo hama yemere kumfasha. Okay. Imbole comedy uno munsi nk'umuntu yoba keneye gukorana nawe ukavuga ati jewe umpeti
ndabona arakora cyane, ndabona ari courage, nkeneye gukorana nawe, nkeneye kumumanaginga. Vyomusaba iki kugira ngo wemere mukorane? Je twemeranije byo ndamusaba akabimfasha bikorwa bikagenda neza, je ntacyo tuma tudakorana kabisa. Ni ukuvuga ngo ufise ibintu wo musaba, ariko vyaba vyiza ivyo bintu bitubariye kugira ngo nimba hari umuntu aza kuraba kino kiganiro akavuga ati ujya mu Petera akeneye umumanaginga, ndumva bino bintu je no bimukorera kama kahita aza mugakorana. Nyimba hari kabisa akabona yuko ibikorwa nkora bimubera bimuryohera, akaba yifuza yuko byogira naho bishikanye, yifuza kumfasha kabisa, karibu kweli naze amatwumvikane duhuje dukore ntari. Ni kihe kintu kimwe cyo tuma mudahuza uvuga ati jewe kubera impamvu ni impamvu imwe ugusaba mvuga ati je impamvu yotuma tudahuza n'uwo bagomba kumanaginga? Impamvu yotuma tutohuza nuko ivyo noba ndiko ndagomba ko twokorana canke nawe ivyo bagomba ko dukorana nyene tudahuje, niyo mpamvu nyene yotuma tudahuza. Ariko wowe bashaka ko mubandanya mukorana mu gisata cyawe ca comedy? Twokora ntari ibi kabisa. Okay. Umuntu wese yumva yifuza kumanaginga no mupeti, umuntu wese yumva yifuza kumanaginga ino mpano, arawe ikaze adoze bakorane no drama bikora neza cyane. Imbwale comedie muri hangana gato, urugendo rwa comedy kuri wewe rumeze gute kuvutangura gushika hugeze no munsi rumeze gute? Je navuga ko rumeze neza kubera ko ntaco ndabona nahombye ngo nuko nkinye comedy canke. Ni he comedy maze kugushikana ubona yuko iyo udakina comedy utari ko hishikana, utari ko hashika? Aho ahantu maze gushika kubera comedy, ariko iyo udakina comedy utari ko hashika, uvuga ati je hano nashize kubera comedy. Ni kure cyane, cyambere na mbere hariho nk'abantu benshi twamenyanye kubera comedy. Hari abamenye kubera comedy, hari abantu twamenyanye kubera comedy, hariho n'ahantu noshika kubera comedy, ibintu nk'ibyo. Okay, hariho abantu usanga ibintu byo gukina comedy, ibintu byo gukina filme, ibintu byo kuririmba baba bikora nko kwiryohera. Wewe ubikora mu buhe buryo? Ubikora nko kwiryohera, ubikora nka business, ubikora gute? Muno mwanya nta na hamwe ndabikorera, bivanye nuko sinovuga ngo ndabikora nko kwiryohera, no, kandi sinovuga ndabikora nka business mu gihe ntarayabona icavuyemo gusa. Ariko no mfise nuko nifuza kubikora nka business. Okay, ukeneye kubikora nka business. Nimba ukeneye kubikora nka business no musiriro ubikora nka business, kubera ko iya ubikora nko kwiryohera ugenda ukabikora ukajyoherwa gusa ukagenda. Ariko rero nimba wumva ukeneye kuzotera imbere bivuze ngo ubikora nk'umunyamwuga. Okay, Imbware comedien, turashaka kumenya abantu bose mwatanguranye, watubwiye ko watanguye gukina ukiri umwana, abo mwari muri kumwe kuva ukiri umwana nano musi muracyari kumwe? Nimba mutakiri kumwe kubera iki mutakiri kumwe? So twebwe je mu bisanzwe nabwo haheze imyaka myinshi basimpaye ndakina gusa. Imyaka yaciye nimike gusa, abo twatanguranye ntabwo tugikinana, iko nabwo twari bwafata inzira ico gihe twarakina. Kubera iki rero mutagikinana no musi? Ni nka kurya abana mwakuranye usanga no bamwe bagiye hariya abandi bakaja hariya, umva tugatana namba nta murongo twari bwafate, niyo mpamvu rero cabandanije dukina. Okay, Imbwale comedien, sudukuru twishi ukunda gukora, tubwira agakuru kamwe, agastory kamwe cyangwa agacomedy kamwe wakinye kakakugurura imiryango kagatuma umenyekana. Kerekeye ikako gakuru kerekeye iki? Agacomedy we wakinye kakamenyekana cyane gusumba utundi, kagatuma ubona yuko urikura utanguye kumenyekana mu bantu. Shaka comedy kambe nakinye nikaya nyene nakinye umva ko iryo zina ryanje. Kaya nakinye mvuga ati nitwa Imbwa. Reko Jesse ndakibuka neza. Araga comedy nakinye ati tubarire rero nimba ukikibuka neza akatubwire ngaha akaducishirize. Araga comedy nakinye mvuga ati je nitwa Imbwa. Ko comedy niko niko nibaza ko beshi bamenye kubera ko arageze n'igihe mwiyo mizi ndaga sohoye abantu beshi duhura kweri bakagira bagatwinga abandi kweri akashora kumbuza amahoro ati je nitwa Imbwa, umva duhuye nyene akaguma bansubiramo kabisa.
umaze kugasohora abana mwigana ku ishuri abo mwagendana bagufata gute bakwakira gute mu kibano byo byabaye ibintu bisanzwe bivanye nuko je nakubwirya mbere na mbere byo nabitanguye ndabishaka so babona ibintu banteyemwo umva nk'abo twahura basi mu kibano harimwo abagomba kumfaka ngo umuhimbiri nta kuntu witimbwa abwira ati none bari abo bise za Tiger bakitwa basimba nuko rero bitari bikoko biriya nimbwa n'igikoko mu bindi kubeki bari abavyise bari mutagize ntimutabashwani uvuga ati zina ritarakura barariponda ariko rikuze azogera igihe bagiyitirira rero muri ico gihe ku ishure harimwo abagira navuga ati piti yangu respect ati bikoko byaye ko biraduga abandi nawe akamfaka ati we urimbwa nyene urimbwa avuga ati ntari bico nakora natwengana navuga ati ibintu niko navyise ndabishaka atari ibintu byanjemwo surumbuka banaho vyigeze ntaco vyigeze bintu izina imbwa ni wowe nyene wagitoreye canke hari abantu imbere yaho bari bagutaziriye mbura uravuga ati je ko banyise imbwa reka nkomereze nga canke niwe wavuze ati je ngiye kwiyitimbwa nyene nta bundi buhinga izina imbwa hano ryavuye vraiment naje byabaye giturumbuka nukuri nabwo naye narariteguye aya ubwa mbere wiyita gute utarabimbwa bya mbere narita ngo Mr Walend najama bishu banzi kuri Walend ko icyo gene ni hatari byari birebire hama zina imbwa hano ryavuye umunsi yaraka microphone nkoresha sinze ko ukabona kaya microphone nkoresha ko ndagira nti nyene cyo gihe tuko turagapima ko kavuga neza Mupeti nyene rya dukorana yego bamwita Big Nation tama Big Nation ariwe promoter w'imbwa nyene nawe yari yise ngo ni promoter w'imbwa bivanye nuko nyene niwe dukorana nyene rero muriko muracekinga ko gakora kajya ka microphone tuko test ko gakora aranye dukorera ku bitambara nyene vyi background nyene dukorera ko nkuko agenda nkuko aramufotora kwa mufotora nyene aravugiramo arampamagara ati imbwa tuzinanye ngo njo imbwa tuzinanye njo video hari iyo video nyene ya mbere yabaye ya mbere gusa nabwo twabiteguye ndagenda nshitse nyene arambaza ati vuga imbere ya kamera kuri imbwa naye ndabivuga ati ndimbwa ndavuze content ivangaho nyene hame bidugira ko nyene kwere iyo video twarayirabye video TV video binjemo guti ibintu ngira mvuga ko ndimbwa imbere ya kamera cha ndayipost cyo gihe wanashaka page ya Facebook yanje nabwo yari inazwe kweri nari nkiri kwa followers majana 2 ndayipost inzo umunsi kiraduga ndagera kure cyane gose video nta munsi nabwigere ndonka enka ya views so munsi yo video yaraye ku 5,000 by'ama views ndavuga ati nane kuri Fibi bigenze gute ati none video wayikunze ko yani isimbwa ni hatari rero content bivuye aho nyene zina imbwa ari barivuye aho chadukwita video ya kabiri yo munsi ngyaswe kwizira ki 6 kaduga mpaka tutatondanye dukorera kuri jazina izina ryaduga nyene abantu nukuvuga ngo wewe watangwe we yitimwa nk'ugufyina biraho uzobona birapfumutse biratinda birakomera kandi izina imbwa uno munsi mbona umenga riko riratumugira ahandi hantu kure cyane rizo bituma nahane nzohagera nyene kandi kubera imbwa nyene imbwa gira ikintu agakuru kamwe dutera mu story twawe twishi wanditse canke wakinye udutera kandi ga story kamwe nyene ako nakubwiye abari ko tugiriye izina imbwa ryazananye nakubwiye ati iyo mba ni kumwe na Mutama niwe ujya Mutama ni wakunda kuntera dukuru ni atumanza dukuru twinshi okay tubwira utuntu mukunda kuganira iyo muri kumwe na Mutama Mutama umva Mutama bisaza ubusinge nagiye nari ngwaye nakanuye nakinye rero turagenda ujya mujama dukinana nyine ryambaza arantwara agiye ku Mutama kumbariza umuntu w'ikirundi umuti yambwiye ko nunda yose cyane yaguye mutuwe yarambwiye ngo genda nk'umufa w'ibijumu ngurumva ucufata ngunwe ngoya yambwiye ngo
ugenda ngo urondere ngo isosi y'ibijumpu ucurondera ngo n'umufa wiki ambaje ati ngo wanwe umufa w'ibijumpu ngo urayo ngo kukira ambwiye ati wape nanwe umufa w'uburo oya ivyo ngo kumbwa ngo ntibijanye ugenda urondera ngo umufa w'ibijumpu ngo hamwe ngo ucuvanga n'umuswage ngo ucukira niyumvira ati none mujanye n'uyu muti umbwiye niyo nyene utambeshe tasha ngo aha ngo ucukira kabisa ngo kumbwa mweshe ngo ntibigorana ucukira ashaka kumenya iyo muri tournage muri kumwe n'ujya mutama muri kumwe mwese nka team biba bimeze gute vibe mufise ibari ibintu biryoshe gusa jya mutama arakunda akantu agaposhe ntako nahora neza agaproshe niko bita akamostreri agacupa rero ashijya turi kumwe ataye akamostreri fise nigera aryoherwa cyane gusa mfise ayagaproshe aturayaga kabisa kantera inkuru nyinshi cyane utubanza ukamutamwa agaposhe mukakibona gukora agaposhe kabisa aragakunda okay umunsi umwe nzozana muzoba muriko murakorera je gusa ndaze muonyice no gutwenga ziko tazofise agaproshe nuzo biriguraza kuko jya muzehe nimwohuza ujya muzehe nzomuyengayenga ntangorane ufise agaproshe kabisa muzoza ariko atabifise ujya muzehe ko ataboneka nk'umuntu akunda inzoga cyane inzoga none hari umuntu azana arazikunda nyine nk'ukandi bazikunda gusa ntabwo ari byadanje ntabwo iborererwa ko ntabwo aborerwa cyane imbwa rekomediye dusezera ariko dusezere ikiganiro gihe ugomba kugenda tugeze aho ibyo birakwiriye iminota 20 n'imiki kubera ushaka ko duheze ikiganiro kubera ushaka ko duheze ikiganiro ati kubera ushaka ko duheze ikiganiro ikiganiro none keneye turarenga tugira ikintu ushaka ko abantu bamenya kuri wowe batazi cyo bamenya ko nuko ndi umuntu ariho abantu benshi barabandaba bakibaza ngo ndi imbwa ikindi nuko bumenya uko ndi ngaha mu Burundi ntari muri Amerika bamenye ko ndi mu Burundi hari abantu benshi bamaze kuguma bansanga inbox none bro vipi wowe ngeshi akanancoresha yaza ndi Amerika ntabwo ndi Amerika ndi ngaha mu Burundi okay imbwa rekomediye dusubire rero muri rya zina ryawe ryajwi ryawe usanzwe ukoresha ari rya sinosubira oya ngomba dusubiremwo utumira abantu kuza kugusapotinga ubwire n'abantu natwe bazi badusapotinge ariko ndashaka dusubire muri ryajwi ryawe usanzwe ukoresha igweri jejo no bashaba ngaho imbere ya kamera y'aba bantu ni yitwa Senga Media TV Senga Media TV gweri jejo no bashaba ni muraye mu duhe support muhere kuri je imbwa comedy hama nabo muheze mu supportinge bako barakora ibintu byiza ibintu bimeze neza Senga Media TV ndabashimiye kuko ntumwanyakiriye ndabifuriza gucera imbere cyane murakoze imbwa rekomediye nitwasaba guhamagara n'undi munsi tuzokora big up murakoze cyane bakunzi basenga Media TV turabashimira kubw'urukundo rwanyu muduha mutwereka turabashimira kutuba hafi iminsi yose murabagaciro muzokomeze kandi baye natwe Imana ibaturindire Imana ibazigame cyane kandi Imana ibahezagire cyane ciao ciao